umwaka mumbaranye kweri shaka unize kagapantaro urabona kagapantaro kameze ukuntu nakagashati utibagira kakarato rero twari twadungo tuzatukosha ngo wisokote umva nishabonye yo ukunda umukene nimbara akantu muronse mugasabikanye kandi muhane impanuro muze murumvikana niyaguruka umutabire nta kibuza nikundi nawe aje ku murongo kandi nawe ugize amafuta arashobora kugutabira oya kabasi ndakwereye sivyo ku mugoroba uhavuye akanya hamugaruke nta kibazo ku mugoroba yego sangapi amasaha yose ushaka katwumve saa 10 ku kaburongo nzoba nshitsa nta kibazo uzoba uri ngaha tuba ndigahanye numva umenga nicaranye n'Imana mwijuru usa na biki umenga uvukana na Bikira Mariya okay maba mumbwira ko nacenga niyo nanje kuraba nyamara gushika ngaha amasineba gusa ndahise amara y'agafana hava ukubitira kwibarura gatonya yego nabico wofata amatuzosubira sawa murakoze hari ibyo biriko biradufatira na nimba buhace kugira ndamurabe tuzosubira ikindi gihe yego urugendo rwiza yego anje ndamubarira uribuka yego ndamubwira kweri murakoze urugendo rwiza naza naronka umukwe kajya gahungu mukwegana mbe ujya kitwa gute bamuvuga drama ngo ni karame nawe karame yo ubwiye drama ngo ni drama umviriza rero shamera kajya kantu wapije ntikangiye kajya kantu n'ukuri wari ukwiye kugaheba akaje mpamvuke niwe ko wanyizingiriye ko nibiki ndashonje urashonje kono kiraba nkurudagara kwapo fata chombire impande y'igitanda banzuze hano mbe witwa gute magogo aya magogo Mere ndabra byabi Bera uribuka ukuntu kera wanyasa ngo ndi umukene ibyo uravyibuka Bera uribuka ukuntu wantaye nk'akanuka ngo nta kintu ufise no kumarira
Bera nagira ndakubwire ntugasuzugura umuntu kuko utabuzi ejo hiwe ukuntu hameze. Ariko nimumbabarire ko mumpakatse. Muzamukoze. Mwagiye byabaye pataro mumpakatse. Ahubwo Kinombore sa bina zamu yego kabiri tukale mwamuregeje rukara haguruka turakarushwa Ndumva ivyo mbere. amutigara kwiye wa Gikenya